turi mu mwaka w'ibihumbi 2025 aho ari umwaka abaririmbyi menshi babeshejeho n'umuziki wa mwaka abaririmbyi batidoga bavuga ati natwe turashobora kugira ikintu turonse biciye muri uno muziki ntibitanguye muri 2025 hari imyaka myinshi iheze hari abariko baragwanira kino gihe hari abariko baragira ico bakoze kugira ngo umuziki wacu uzogera ahantu ushobora kugaburira uwukora benshi muri bo baranavugisha mu ndirimbo zabo bakavuga bati wande umunsi umwe umuziki wacu uzogira igihe ushobora guha umuntu ukora ikintu hazogira igihe umuntu akora umuziki nawe ashobora kuronka imodoka yiwe ashobora kuronka ubuzima nicagihe nyene turimo aho abaririmbyi benshi usanga banafise n'ingendeshwa z'agaciro usanga banafise n'ubuzima novuga ataco bubaye kubera ko hariho abakoze vyinshi kugira ngo no muziki ushobore kubugeze hano umwe mu migwi yakoze amateka mu Burundi muri Buja Flavor no mugwi wa Etoile du Centre duhora tunavuga ko na cane ku munsi wa gatanu igihe turiko turabwira ivyakahise ku muziki uno munsi twagiriwe ibakwe ryo gutegwa iteka numwe mu bari bagize uwo mugwi kuva mu ntango wandi nyene yawukurikiranye yamenye vyinshi wandi yanabonye vyinshi vy'umuziki w'u Burundi turi kumwe na Paci Etoile du Centre araza kutuyagira vyinshi cyane muri uno mwanya dusigaranye nabwiye ko muza kuryoherwa uko biri kose ibintu bimeze neza cyane nice sky mfasha kwakira umutumire wacu Antuka uno musi twatewe iteka cyane nkuko araje kubivuga Q-Baba. Yes. Hatwakira umutumire wacu tumwikaze mu kiganiro cacu ca Explosive Yes. tumanikaze na cyane muri studio za Buja TV aturamukiriza bariko baradukurikirana na cyane ngira ngo no mwizina niyivuga koko nibaze yuko bamaze kumubona. Karibu cyane Paci. Muga ushaka iki? Je nifuza ikibanza c'umwana wo mu windi murakoze cyane nk'umwe mu baririmbyi unamenyekana nk'umudirector mwiza kuko gushika muri no mwanya mu Burundi nibaza ko bamwe mu bahinga bazi ibintu vy'amasanamu banabifitiye novuga n'ubumenyi professionnel canke ubumenyi by'ukuri biboneka ko ari ubumenyi nyene atari vya bindi vyo kugenda barasakumba utuntu hirya no hino urimo umuziki wacu ufise ahantu ugeze kuri uno munsi nico kibazo ca mbere nza kukubaza mbega ahantu tugeze urahishimiye ego intambwe tugezeko simbi ibintu biriko biraza neza biriko birate umuziki wacu uriko urafata ya ntumbero twaririmba ati twizere ati ngwana turimwo tuzoyitsinda ntiturayitsinda ariko novuga ati biriko bija mu buryo biriko bija ku nzira nziza cyane kubera nkuko wabivuze mu ntangamarara yawe urabona ko ubu abaririmbyi benshi kabisa y'abangahi Bujumbura na bamwe bo hagati mu gihugu usanga basigaye bafise ukuntu babayeho kandi babeshejweho n'umuziki ariko mu myaka 10 iheze siko vyari biri wararirimba mugabo ukacikora kandi kazi ku ruhande ariko ubu turafise abaririmbyi benshi cyane ndasubira mu babeshejweho n'umuziki gusa babe ataka kandi kazi bakora umuziki wonye afyuka akora umuziki ukamuha ivyunguka umwaka ugahera ibiri gahera kabeshaho n'abafise imiryango bakwe turabona ba Vishuro bandi mwage nta kandi kazi bakora nta kandi kazi aba bakora amakahaoke ba gitabo ba shofan n'abamani nta kandi kazi bakora n'umuziki iyo mbonye umuririmbyi Paci iyo mbonye umuririmbyi wa kijya gihe à l'époque nkaca ndaba n'umuririmbyi w'ubu kubera tumaze kwakira abaririmbyi benshi ba generation nshasha generation za kera banashaka turakunda kubabaza ati ni ya target wewe ni ya target ufise muri no mwuga wawe w'umuziki ni ya target ufise mu kuririmba wifuza gushika nahe uyu muziki bigatuma nibaza cane mbega mwebwe mwaririmba à l'époque kijya gihe mwariko mugwana niki nko bavuze ati twariko turagwana cane mwariko mugwana niki mwe mufise target yayo awe ikibazo ciza target yacu yamye guteza imbere umuziki w'u Burundi biciye mu rurimi rwacu rw'ikirundi kuko byaratubabaza kubona ukuntu wasanga ico gihe imiziki kugira umuririmbyi yerekane ko ashoboye yaririmba mu Congereza mu Gifaransa canke mu Giswahili oya barenze target yacu yari double
ubwa mbere na mbere guhindura ivyo bintu kuko ururimi rwacu rw'ikirundi ni ururimi rwiza ruryoshe kandi abanyagihugu burya hagati bo hagati mu gihugu ari nabwo Burundi kabisa kuko nibo benshi Bujumbura hano turi bake cyane bo ivyo bintu vy'ibiswahili n'ibiki nta nivyo bumva ukaca usanga rero twe twavuga tuti reka dushikire dutanga ubutumwa bushika mu gihugu kandi ubutumwa mu bintu bitandukanye mu kibano muri politike muri vyose niko twakoze zijya ndirimbo target ya mbere yari target ya kabiri yari bishobotse rero umuziki wacu usohoke rero igihugu imbibe uku iyo yindi miziki yadusanza natwe y'abarundi isohoke ijabuka imbibe ico rero urabona nuno munsi ntikirashika bien sûr none babwira ni turacafise ingwano nyinshi zikomakomeye mbere ariko ubu hoho zanakomeye cyane kuko à l'époque hoho novuga ati hinjira izandirimbo z'ababanyi kubera ururimi wanashaka abarundi bumva izo ndimi zigiye zitandukanye ico gihe ntibari benshi cyane kiyagiye umengo intambara yari yoroshe ariko ubu turumva indimi wanashaka nka zose abaririmba aba muri Tanzania barasohora indirimbo zabo tukazumva tukazikunda tukazakira ubu novuga ati intambara aho gumengira akomeye cyane gusumba yes kubera ibi vy'ama internet byatumye gutuma tumana amakuru binyaruka cyane raba nk'ubu haraje aba Nigeria byaradufashe cyane ivyo vuze n'ivyo mugabo bigaruka handi navuga bisaba ko tuguma tugwana abaririmbyi ibitwe muri Etoile du Centre twagumye tuvuga n'abandi baririmbyi bari bakwiye kubigira ingwano yabo umenga Etoile du Centre yonyene nijeje kuguma tubwira abanyagihugu ati kundi ivyiwanyu ririmba ikirundi ririmbi umenga nitwe twenye abandi umenga baraho ngo amahita none uzokora izo twe duhora tuja mu bubare kenshi mu rero butandukanye ari minsi heze nayo baragahiti Paci amasaha araje ku mwanya yego ukamara amasaha 2 3 atamuziki w'ikirundi wumvise hari ukuntu rero nawe iri dukunda tugenda tukabwira uri karavuza ngo tuvugirize nkamuhana amahera nimvugiriza indirimbo ya Melissa mvugiriza indirimbo ya D1 mvugiriza Mbidata tu vois ngo urumva ngo vuza none nturi kuravuza nizo zindi natwe tuvugirize none gusa nkizitambika nkizo uri kuravuza umva rero iyo ngwano je no hamagara abandi baririmbyi bahigire gwabo bazovyungukiramwo cyane gose nibaza yuko ico kintu tukiraho nyene Paci nibaza yuko ico kintu coba ari cyo cyakwenspire canke coba caratumye wiyumvira kuvuga ati oya nanje reka ndirimba amapiano ndabatambisha indizi wacu zidatambika reka ndabaha amapiano oya nige dufata igihe dukora fata taxi si wo mudiho wari ugezweho haragezweho bijya yantuze y'abaganda ya style y'abaganda sinzige ya style yabo nubu niyo bakorera ko urabona ko ntibigeze bahindura gushika bigira bahindura igyaraga yabo niyo yari igezweho ibaza kubera ko kamiliyoni yari karakira impact nini igihe ngiza abasenga indirimbo ijyayo nta ntiwovuga ngo n'ibindi bindi ni nkuko Mbidata yakoze focus indirimbo itari ngo mu midiho ngo ibi bitambi mugani message ijyara amapiano nayo ivyo nabigize kugira ngo ntibavuge ngo twagumye muri vya bindi nyene urabona iri kurakora imiziki uzurahindura imidi amastile ukorera nukuma muri za style nyene uragerageza ugahindura mugace nshangira amapiano yumvise uvuga ngo ni amapiano ngo bisa na rimwe vyaba South Africa ya urumva ko ari kini nafashe gusa novuga style ariko amakoro twavugije saya amapiano musanzwe amapiano na amakoro urashiramo amasetier mamaki twese ivyo twagize je nagize akoro zibiri gusa urayibona ivyo ingene naririmbye nivyo naririmbye si animation amapiano uraza bara amajambo abiri atatu animation kujya kwa kompa mugabo ugafata amapiano yashiramo message yashiramo message le premier jour narumvise uri kura shooting ino iyi video ya bayakuye hari umuntu yambwiye ati
Paci wa Etoile du Centre agira duha amapiano ndavuga ati azoshobora nako kuntu usanga tumenyereye ari wa muntu atwandikira message atuka indirimbo ifise message niya ndirimbo ushobora kwicara naho buri kuri yumviriza naho tuba wayikunze wumva umengo yohera ukumva ingene vyaheze mbega vyagenze gute ya nkuru yatangwa ariko aradutera vyaheze gute ndavuga ati kwa kuntu tumenyereye asanzwe aduha yama message mu ndirimbo nzoririmba amajambo abiri havemwo message nayikoranye na producer expector nawe ne yaratangaye yarazi kumuzanya utuntu dukeyi ngo tubiramo amabere hego niwe tugira amapiano kandi urabona nizo stira nawe bitambika cyane hama ndamuvugirije ngo yo wagiye witwa ari gitari uramubwira ati ikindi kintu mugara wacarabi acarumva logique acara yikubita kabisa yego acara je nasanze hamumva hamugiye asigara arakora utuntu nasanze yakoze ikintu kimeze neza cyane Paci nkene dusubire muri kahise gato umuziki wanyu uratandukanye n'ubu kubera ko mwe mwakora munafise n'ubumenyi mu vy'umuziki umuziki ukongera ukanakora n'amasanamu menshi nk'aya Etoile du Centre niwe wayakora ugasanga na audio canke amajwi niwe yakora canke Romeo agakora n'abandi barinzi kenshi barimba kijya gihe ome baba bafise akanosyo mu bintu nk'ivyo akaba afise ibintu yoshobora gusigurira umu producteur ati nshaka kugira ibintu bimeze uko mugabo kino gihe tugezemo imiziki yagiye kurundi rugezo rwaho abaririmbyi agenda atwaye ikintu yatoye kuri YouTube mu gihugu kanaka akamubwira ati nkubitiriye beat imeze uko mugabo mwebwe mwagira ibintu by'iwanyu nyene ibintu creativity yiwanyu munafise n'ubumenyi mu vyerekeye umuziki abo busanga bari nire ikintu cyo nyina ashoboye ari kuririmba akenshi ugasanga agiye muri studio ikintu cyo nyina ashoboye no kuririmba nubwo baza kuvuza amakosa naza kuvyumva eske bino bintu runo rungano tugezemo rw'umuziki ibi bintu ukuntu nyene bariko barakora umuziki urabona ko bizobatuma batera imbere vya bintu twifuza gushikana umuziki wacu urabona ko nyene avec ibi dufise tuzotera imbere kweli bon ibi bintu birababaje si mu Burundi gusa burya ni ku isi nzima novuga ubumenyi ubwenge buriko buragabanuka namye ndaba ikiganiro ayabahinga bakoranye nk'aba UNESCO n'ibiki bariko baravuga ati ku isi cyane cyane muri ibihugu biteye imbere cyane by'Iburayi na Amerika bwaragabanutse cyane bivanye amatelefone ibiki kubona umenga ibintu byose biroroshe aguma ari kuri IG na hehe wa mwanya duta muri bijya twevye ntivyari bihari ujya mwanya wasanga uri kuriga gitari wagiye kuraba abandi bariko baravuza bari mu repetition bariko ukavaho na ubonye bariko baradiscuta arrangement intro tuyikora ukacumenya arrangement niki ukamenya intro ya wundi ari intro je namandi mu repetition kwa mushenge bakigira amakaraoke bakijanya n'abantu nza umwana niga kuri sedulake mena aragenda nkaraba donc hama no muhira urumva je nakuriye mu muryango hari umuziki mu Didier Grand Frère yanyigishije na guitare d'ailleurs yahora ari chef wa chorale kuri Saint Esprit so bararepetera muhira rimwe na rimwe naho natanguye kuvuga ati bwabo ni nanje reka ngerageze so nibaza abubu rero kubera ama internet réseaux sociaux yirukira cyane bijya nyene avuga ati je nshaka kuba umustar nshaka gukora amahiti yoseme y'amahiti avuga ati nshaka gukora umuziki uri mikintu avuga ati je nshaka ndonka akajambo gahitinga nce nkora beat c'est turondera hari kurondera gusa kumenyekana kugira iki ntitukirondera kumenya ivyo bintu turiko turakora oya ni nk'umuntu wabona ati bwabo ndakabare karinjiza amahera kubera afise umutaka aca yita mu kabari ntashake kumenya mbega burya marketing ibintu vyinshi vyotuma abandanya shika kuri mugabo afise amahera akacaro krita babikora mugabo muziki nta buryo bwinshi tuba dufise ngo turokrite nje muri studio nzanane mu directeur artistique par exemple ambwira ati no aho urabona hinyanyuruku nkaca niga twatujamba ari karambi umva abaririmbyi urebye yose ntavyo bamenya mugabo kandi gitangaje internet nyene vyose biri kubu
urashoboye kuja kuri internet ukiga ibintu bijanye n'umuziki yes nko kwandika umuziki mu manota hari amakuru menshi nabonye kuri YouTube kandi meza cyane ukaca umenya kwandika umuziki mu manota par exemple ibi byose tuko turavuga amagame mbega ngo game ni iki niko none baza ni no kutarondera gutashaka kumenya ese sivyo bihora bituma batanaramba ku mwanya kuri ivyo binita kuri hit bakamara kakanya gato kazobona aragiye ivyo birahari kubera yinjiye mu bintu atanamenyereye n'ivyo yashikiriye wo mubwira ukuntu abisigura ntavyo yomenya ikintu cerekeye hit song abarinzi bose tumaze kwicarana ngaha batubwiye ngo nta formule gifise mu Burundi ngo ni nk'umugisha w'Imana mugabo naragiye ndagira ico no kwita nk'ubushakashatsi buto sanga mu bindi bihugu bo ntibabisigura uko mu bindi bihugu nko muri Amerika barafise formule akakubwira ati ukeneye gukora hit song turafise abantu bari duwe mu vyerekeye kwandika hanyuma turafise n'abantu bakuri vyerekeye promotion turafise ico bita industry musicale ishoboye wewe uguye muri ivyo biganza nta kuntu nako mutokora hit bakaba bafise no kuvuga formule yuko ngina bashobora kubikora mu Burundi bo baracavyitirira Imana twebwe mu Burundi ubona habuze iki natwe tugire umuririmbyi ahavuga ati hano hantu bishitse nkahinjira canke nkaca mu bijya biganza by'abajya abantu nza gucashika kure habuze iki kugira natwe tugire iyo formule nibaza ko habuze iki wacishuye habuze industrie habuze no bisigura system system ni system ni nkuko Brarudi yaba yakora inzoga mugatama SS dahari atavya bikamyo vyo kuzitwara bihari izo nzoga nta nizo twonamenya ko nazi ntazo mwamenya bien sûr itagira marketing mushiri bi billboard hose ita sponsoriza ama evenement ni nayo sponsoriza kino kiganiro ku kinyobwa Bright urumva ahantu hose baba bahari ni ivyo rero tuze mu muziki hit none nsigurira ingene Rihana aguma akora hit song none niwazi kuririmba we nukubera yaguye muri ivyo bintu nawe yo mari imyaka 3 canke 4 aje gusa iza kuba ari hit Paci tukirahanye donc wacishuye hari ikintu nshaka ko umfasha muri kano kanya nshaka kumfasha gutandukanya ibino bintu bibiri hit song na good music niya biratandukanye hit good music iva mu bumenyi ntibatomboza kuri good music imana nkakurya uzorabe nk'imiziki ya Lucky Dube nta muziki n'umubisha wa Lucky Dube sinzi ko maze kwiyumviriza yes cyane nanje ndabishigikiye bro n'ibintu niyo n'ingabirano imana yamwihereye gutyo nyene uko asohoye indirimbo izamenyekanye n'istamenyekanye ko je ndi umuntu yumviriza ubumenyi bwo kwandika je menye mu artiste yumviriza albums nkumviriza nkaraba n'ama live yiwe nkaraba eske kweri ni bimwe vy'ama CD gusa canke na live n'ujya nyene nkujya ni ngabirano ya nta nabandi hariho benshi bameze uko no nga mu Burundi turabafise uko akoze indi je nk'umuntu yama ntangaza ku ma melody mb data muzumviza ama melody yamite canke ya D1 dayo yego nta nimwe bishe je urabona par exemple pourtant ngo nanandika yigira muri studio ko nyene agaca yego umva ya difference rero hajya rero ababi wacu nawe boca biga umuziki rero kwiga kuko entre tabajya bari hana bose nabo bajya barize kuririmba cyane bafise ubumenyi budasanzwe mugabo bacu bararondera aba coach vocal vocal coach babigisha barenze hamwe bari kujya kwa David Trésor wacu murabona ngamuntu turafise umuntu twa David Trésor muri ba gospel cyane umuhinga cyane mu kuririmba cyane ni umuhinga cyane uvuga natwe turakeneye abatwigisha kuririmba kugira zangabirano zice zituma non seulement na urabona muri album zose ntiziba hit hit song ni ya indi yamenyekanye cyane ikacimara igihe trending mugindi mitsi ugasangira ryoshe mugayo ntiyashikire wowe mu Burundi twirukira ngo hit song niki kibazo bajije tutarana kimenye urabona ingorane donc turakeneye abatwigisha kuririmba cyane aba coach b'umuziki mu Burundi abantu bafite ubumenyi bashobora so wowe ntavyubuzi no
ingabirano buyifise mugabo bayigorore professionalism bayigorore nibaza ko na Michael Jackson yaraciye ku mucoach alors que à 12 ans il chantait déjà ego Michael Jackson bakuze barimba muri famille yabo ya famille yabo bose mugabo yaraciye ku mucoach kuri generation tugezemo turi muri 2025 aho umuziki novuga turi kuratera imbere wanashaka kuri kurabisha abantu benshi bagiye batandukanye nkuko bari kurabivuga mu kanya gahetse bega umuririmbyi aje muri kino gihe canke wa munyempana aryamye mu nzu yoza ariko aviza hit song canke yoza ariko aviza gukora good music sha visa good music kuko muri good music ndashaka kure batakumenya nirama nimba kirimba indirimbo zabahaga kubera that was a good music zabaye ama hit song mugabo n'ivyo vy'amahit naho bitobayeho n'umuziki n'ubu wumvije wumva ufise akanovera cyane canje uko nyene Africa Nova uko nyene so tubanze turondere gukora indirimbo ziryoshe zitomoye zakanovera ziri mu bumenyi zitomoye style ntaco nk'ubu urabona amapiano company ivyo biharaba ntaco ivyo nyene mugabo biryohore kumwe kwiwacu kwa mu Kirundi ukoze kompa ntibe nk'iyabantiye no twumve ati ni kompa mugabo yaciye aririmba ukuntu canke yashizemwe akantu cyane ivyo nivyo bikora good music hama n'ivyo uririmbye tureke kuguma dukoporora ngo urumva ngo ubu ngo haharawe ngo afrobeat amajambo rero ngo uri sexy ngo sitko hariyo epoke yaharawe gutambuka neza uya haharawe ari amajambo atabura mu ndirimbo nziza ni no gufata no kuyo umenga tugeze mu mamenasi ni limite ya ni brutality ni limite ala limite ni harcèlement sexuel niho bigeze ivyo tubigabanye mu mico yacu ivyo ntibibaho ntibikubuza kuririmba izo style none kidumu ntiyarimbye indirimbo nyinshi z'urukundo n'ubu tuvuza no mu makaraoke tugira cyane gose n'amajambo akomeye cyane y'urukundo so simpaka bari vya bindi vy'ubugugu byataco bimaze batoraguye hirya no hino Paci niza impanuro zitatu nyamukuru wewe wo kuko no musi nashatse yuko dutanga umurongo kuri n'urungano rushasha ufashe turuhe direction ibintu nka bitatu nyamukuru wo bahanura nk'umuntu udukuriye mu vy'umuziki uvuga ati ibintu bitatu hamwe abantu bariko runo rungano ruriko ruraruka ubwo bikorera ko umuziki wacu uzobandanya ushika kure sha novuga ati cambere bige kumviriza abo basanze muri no mwuga uko twebwe twakuze twumviriza abadutanguriye jewe nuwoza no mwereka ndafise indirimbo za ajya ama club traditionnel gira amahoro zwazo ndumviriza iyo muziki twavuze y'abakuru bacu ndumviriza kidumu umuntu yadutanguriye nawe ngoma nkurikirana akakora agize concert ndagenda nkaraba mudibu aje agakora concert ndagenda nkaraba kugira tugume twiga tugume twiga iki kintu ni kintu nibaza nico cambere cyo tuma nibindi bikunda tureke uyo amazi imyaka 5 ari kuri terrain akora kandi neza ntiyibaze ngo arabizi kandi atumvirije abakoze ya 10 ans ya 15 ans ni erreur ikomeye ngo ntibabubaha ruriro twari kumenga havuga ngo rurungano ntirububaha donc abantu batanabubaha ntibobumviriza ego me mugabo ico chess no kishingira ko cyane nivyo hari uje mpora ndababona muri Malibu urabona turahurira muri Malibu kenshi akanarengana kagenda kica d'abord bagenda umenga ni mu general abafise abantu ingendanyi agenda kwa turakunda kubita ngo ni bantaho nikora abantu ukavuga none ibi birakenewe akaca arengana akagenda ntaramutse dadi urumva uje no mu kabari k'umuntu uramuzi ni n'umu DJ ntuna namuramutse tu vois donc
nivyo ivyo roriro yavuze mugabo sico twofatira ko cyane yes twofatira urashoboye kandi ivyo biri mu kuntu gutakaranga kunya no gutakaranga abarundi kuva kera barubaha bakuru babo kurengana umuntu muzinanye kumva aje mu muziki ategerezwa ku yes of course ategerezwa ni kuvuga akikora akazi kamwe murakorana donc ico kintu nico je kinini no bahanura babanze kumenya kumviriza imiziki yari hari imbere yabo kandi woyikuramwe amayide yabo bakoresha muri ibi vyubu ugasanga natwe mu Burundi turanonse akaranga mutima karanga muziki kiwacu donc nico cambere ica kabiri kimwe twavuga biga umuziki bige umuziki kwiga umuziki no kuvuga ushaka kuba umuririmbyi yakoresha ijwi ryiwe cyane yige arondere David Trezo ati wagenjeje gute nimba atazi David Trezo agenda muri nkazoba ari n'indi ngorane yego ifo kumenya abantu bari muri ivyo nawe burimo donc nico biga umuziki ushaka kuvuga ati jewe ndirimba mvuza ujya kwa bishu ujya kwa shofan acavuga ati na andi mwati rekana ni instrument ngume ndayiga muri aba bashasha ndavuga yegere andi mwagi yegere vishu atebana ibi ni gute ivyo ataronse kwa vishu arabe kuri internet study tuyige umwuga tube aba professionnel kuba ufite ingabirano ni vyiza iyo ngabirano utegerezwa kuyubaka je nivyo bibiri umaze igihe kinini muri uno mwuga w'uburirimbyi wo kuririmba kwitwa umuririmbyi ariho gushika muri kano kanya ibindi bihugu dufise bigiye bitandukanye wanashaka ibinyene bitwegereye birafise umudiho wavyo hano n'aba producer n'abaririmbyi bagiye batandukanye mu minsi iheze bagerageje kutwereka yuko bariko baragerageza kuturonderera umudiho wacu baratuzanira afrondundi baragerageza kubizana ariko nta reka mvuge ati ntaco vyafashe kuko nta abandi ntibabikurikije kujya bakongole buri mwaka baba bafise style bashira imbere twige ubona habuze iki kugira ronke style yacu ya yindi n'umunayija yivugije tukatuti iyo style ni iwacu kuvuza umuziki mu Burundi dufise nyinshi deja burya buri ntara imbere y'ukizi ntara zihinduka buri ntara irafise umudiho wayo yego bon hariho aho batamba umuyebe hariho n'imvyino uzorabe kuvyina sico kimwe abanyakirundo ingene bavyina sico kimwe n'abanyamuramvya n'intambo turafise burya intara yose irafise turabifise sasa style nayo waruvuze urana nka Philbite yaramaze igihe abikora cyane acanga amastyle akazana ikintu kumva harimo nakantu k'ikirundi kuntu cyane ijya nayo ni sawa mugabo iyo nabonye izofata twavya nka twabikunda nijya akabanga imwe ya Steven Sogo ijya antuka ijya niyo twese twikorera ijya twikorerako mwobona ibintu iratambika bien sûr yego iratambika kuvuga bya bindi ngo dushaka ibintu on doit bouger tunapasha vibe dushaka vibe vibe bya byongereza byatwinjiranye vibe so ikirafise vibe ikaze ubibona ryari ubibona iyo hari n'izindi vyino zifise ujya mu diho nyene kugenda narire neza ngiriwe neza ni indirimbo ya kera muga hariho ukuntu murambona babali ni bakunda kuzivuza sometimes nko muri archipel kwazibona abantu bose bose barahagurutse bose kandi abavuze bose ni abakiri bato cyane generation twita generation TikTok generation TikTok ukabona kabisa nabone ariko baravuga niyo style yego niyo nibaza kabisa ko badukese tugiye gufatira ko tukayihurira ko abaririmbyi rero ikaciba rero ukuha bose bakoze amakompa bose bakoze amapiano
twese tugakora mu Burundi usohoye indirimbo wese mu ndirimbo zitatu ijya kayayikora ikibazo ubwo bumwe bwo kumva yuko bafite urugamba rumwe nyene nico kibuze ivyo biva kuri mwe navuga abaririmbyi ikindi ca gatatu kamena niba yino bahamagarira bavuga ati ndababwira iki twige kubwira aba fans bacu bakunde uburundi kuko nibakunda uburundi abafanzi bacu bazoca bakunda umuziki wacu no kuvuga vya bindi navuga ka karorero n'amantanga nitwashika muri club tukamara 30 minutes ata muziki ndundi turumva abafanzi bavuge bati no vuza indirimbo z'abarundi kugiye ugiye muri arena DJ bigeze no gutera muri arena ukuntu uzibona umukongole yagiye hariya kwa DJ akamubwira kana kamusiga ati uzibona umuziki w'ikikongo uzibona fali kanya uzumva fali tuba twinjire mu mameideni biki kuko niko bameze bibarimo umukobwa ntashoboye gusupporta aguma yumva ibindi bintu je ndafise n'abagenzi nibaza ko ari wo muco natwe no muri karaoke ukazamva ari kambwira ngo none ngo abantu ngo ko bataririmba ngo imiziki ngo ishushe ngo mpe ngo umuziki w'igikongo ngani mu Burundi zogenda uzumviririze nawe hariya kuko c'est naturel kuri bo c'est naturel kuri bo kira noneho nturira busema Paci hari ku munsi wa hari hirya yeje aho twahaye umurongo abakunzi ba explosive turabwira tuti ni mugerageze kutubwira indirimbo ziri muri playlist zawe indirimbo ukunda kumviriza mbega ni indirimbo zahezo mu kiye gihugu la majorité havuyemo abantu batatu mu maperi yose twaronze bose ko batubwira indirimbo z'abarundi gusa urabona yuko bariko barabikunda babuze kubikundishwa bariko barabikundishwa kandi banabikunda cubona rero abaririmbyi boguma uko ndiko ndabivuga uko turiko turabivuga buri kiganiro mugize muri ivyo yose mutumiye wenyene akabivuga ntarindire ko mubimubaza wenyene akabivuga akabigira nk'ikintu ni priorité none ntibashaka kugira ntibashaka ngo baba abastar bagira amahitso none azo umustar muri Kenya na hehe ataramustar muhundire mbanze sabe mu buhinga bw'ivyuma dushiraka akanimero ka telefone umwanya muto yidusigaranye babiri canke batatu baze kutwakura turaza kubakira ndabizi ko muri benshi muri ko muradukurikirana turi kumwe n'umurinzi ariko tugira ibintu bikomeye cyane mu vy'uno muziki naza yuko runo rungamiro bo kumva bino bintu kenshi umuziki wacu wabandanye utera imbere imbere yuko tugaruka kwakira amapere yanyu banza dushiremo indirimbo yiwe nshasha ya Paci indirimbo yanyu mahirukira ko gusohora bayakuye biyumvirize gato muce mugaruka mutubwire ukuntu mwarimo mukumbuye ukungena ibikorwa vyiyo muri ko muravyakira ukungena ikaragaragaza no kwiadapta reka mbere uko bakino ndirimbo maze nakira umuntu wa mbere ku murongo explosive yes hello msaza ya msaza vipi bana kabisa Jenny baza kuno musi nabaryoheye cyane bana kabisa nyene tuba turyohewe cyane watuzaniye nk'umuregeni nka Paci wo n'umuntu twamye dukunda kuva kera cyane duha amashurwe yacu rero duha amashurwe bana nukuri umusaza bamuha amashurwe yiwa kihari je n'umuntu namye nemera cyane je ujya rero n'umuntu namye mbona nyene ku bintu nyene bya umundirimbo regese bwamubonere live nyene ku uzagenda keneye kumubona kweli turamukanye kabisa ko nubona n'umuntu kabisa Jenny baza yuko uwundi munsi twamuhamagaye kuri televiziyo uzoza uraraba neza uwundi munsi wabonye twamuhamagaye ucuzurirukanga ngaha ave mu kiganiro cumuramutse bana kabisa o Jenny kesi maze kuza cyane ariko nanje umunsi umwe nzoza kabisa nicare ngaho n'abandi baririmbyi genda bahimiriza kabisa begere n'umutama w'amateka cyane bamwegere n'ibyishiyo bahanura kandi bo bigendera kugasanga biragize ico byoterera kabisa oye no muziki wacu tutegeza kuwubaka bana kabisa tubashimire mwakoze kutuzanira umuntu wacu kabisa sawa ngo baba yakuye ariko ubundi bayakurahe agiye anaduhaye kugira twumvirize ko ari ku mwanya ndabizi ko muri benshi cyane muri ko muratwandikira ama message munadutelefona ndabumva ku murongo ariko umunota umwe gusa twumvirize bayakuye hece ngaruka nsoma message yanyu nakire na mapere yanyu let's go
Ugeze y'amanyakubahwa. Vuga ushaka iki? Je nifuza ikibanza c'umwana wo mu w'indwi. Vyama vyabaye You already know Telefone yakaruru kanyuma ayigurwa yohemba abakozi jana inzahabu ku mubiri wose ayo zigurwa yorihide ni rya leta iyo uwo mukobwa arakaze mbega yakura yes bakuzi ba explosive namvise ko muri benshi cyane ku murongo muri ko muraturondera muri ko muratwakura turi kumwe na Paci Etoile du Centre muraza kumuyagisha mu kumbure munatubwire n'ukungene muri ko murakira kino giyago twagiranye kungene mwakira ino ndirimbo yiwe nshasha bayakuye he n'umuririmbyi kuva kera yamye aririmba ariko yasubire no kugaruka kugira ngo asubire kwerekana yuko akiri wa wundi nyene imyaka yose. Yes, allo Explosive, allo yanze kunyerera nibaza ko akarongo ka mugoyi yamaze kunyerera muratwakura cyangwa muratwandikira message kuri iyo numero Explosive. Yes, allo Yes, allo Hello? Yes, papa biri gute? Safi. Yes, ninde utwakuyuherereye he? Neri Muyinga. Mu ntara ya Muyinga. Witwa gute papa wanje? David. Witwa gute? gerageza kugabanya volume ya Gabanya televiziyo yawe kugira twumvikane neza. Muraza kugabanya televiziyo yanyu kugira dushobore kumvikana. Nitwa Cishahayo mba mu Bwiza. Nashaka mbaze Paci iki kibazo. Bobo babona ibihe economic na mauvaise gouvernance igihugu caciyemo. Okay, ngo atacho vyononye mu muziki wacu. Bite mani diamanta muraberewe cyane hama Paci. Yes, allo. Hello? Yes, allo. Nakumva. Natwe turakumva papa bite Yes, allo. Mirongo Bite ni bon ni diamanta hama muraberewe cyane hama Paci turamukunda cyane hano mu Rwanda. Kandi mwakoze kumutuzanira umuntu wacu. Merci beaucoup. Hello. Paci tubabwire bafate taxi uraziriha. Uri mu Rwanda afata indege. Yes, allo. Allo Chubaba. Bite papa wanje. Fresh Chubaba. Ntama twabazaniye Paci. Ndamukiza Paci. Arakumva cyane. Ndakumva kabisa. Mahoro Paci mu wacu. Asha mahoro menshi. Umuntu w'abantu. Ngiye ndi mu gihoshi. Ego. Paci twari neza cyane. Ego twariko turayaga ikiyago kinini cyane sinzi ko wadukurikiranye. Wavyakiriye gute ibiyago twariko turayaga? Twajakire neza kweri. Ngo ntacu mwishuza Paci. Oya kabisa nta kintu cyenda mwishuza. Ko n'umuntu ari dukunda kukera. Ego. Jana mwe ko ndimbo ya fata taxi ndani ya mahera singora. Ego. Yubaho kweri. Yes, wavuze ko witwa gute? Ndi mu gihoshi. Uherereye hehe muri kano kanya? Uherereye hehe? Mu gihoshi gisandema. Mu gihosha. Urakoze papa ugira umunsi mwiza. Murakoze neza gihe. Merci beaucoup. Baba ndabaramukije. Hama Paci umuririmbyi gusa n'umuvugishwa. Jewe ndemeranya nawe ko twohimiriza abantu gukunda igihugu byose byo babikemutse bigapsana ni Desire P atwandikiye. Merci Desire P. Yes. Desire P nawe numwe mu baririmbyi baraperi bakomeye. Yes, allo. Ibaya boy Murutana. Murutani Nyakazu.
Oh, yamaze kunyerera. Mwiriwe impore ndire nova ikampara. Mundamukirize Paci ndamukunda cane. Hama nashaka kumubaza kubijanye na Etoile du Centre. Iracabaho canke mbega bagenzi biwe baracabandanya umuziki. Ego ndacishura cyane muracasubira Etoile du Centre turahari ngabo kubera ubuzima bwagiye cyane cyane kubera 2015 umwe yavuga ngo n'ivy'igihugu oya 2015 yarahinduye ibintu byinshi cyane yangorane twaciyemo zishaze tuma dushwiragira ubu twese tura Romeo Willy DJ Daddy twese tura mukasanga Daddy ari mu mafere amaribu nibiki Romeo ari mu ma design interior nkuba mazigihe ari Gitega ari mu biraka aho kuba ngo ari ngatu muri studio Willy ari mu ma video ama montage nibiki donc turahura muga twaragize igiteramo aize imyaka ibi burya imyaka iranyaruka oui mars mwaka uheze le 8 mars muri yana kandi cagenze neza cane ego twaranaciye ngaha tugirira promo mu kiganiro vyagenze neza urumva rero rimwe na rimwe turaza turaseruka tukakora kandi tugasubira mu buzi butandukanye ego atukama amaho ruhandi yo wikoranye iyo wakoze umuziki wenyene vyitwa ko ari umugwi wa Etoile du Centre ukoze canke buzuri kuri wewe gusa ura twebwe ngene dukora urashobora kuvuga uti indashitse Allo yes allo twakira umuntu pardon yes allo ndipa kuri feto nyakazu inyakazu mu ntara yande allo allo utwakuyuherereye hehe mu ntara yande gabanya volume ya televiziyo yawe volume ya televiziyo kugira dushobore kumvikana na Sky hari ikibazo warubajije izijya ndirimbo rero ngene tuzi urashoboye kuvuga nkibayakuye he nayishize kuri Etoile du Centre nashe iri kuri chaîne ya YouTube ya Etoile du Centre yego canke ni ngo nari kwishira iwanje kubera babona barimwo meho urababonamwo muri clip twe twamaturi ni twacitse umuryango twararengeye ivy'umuziki ducika umuryango yes allo yes allo allo explosive allo amahoro nitwa Fabrice ndashaka indirimbo mbega yemwe dutinde duhunge twibagira igihugu catuvyaye ndagukunda cyane ndabasavya y'indirimbo amahoro papa iyo ndirimbo ndayibuka mbere uraho esalo yesalo gabanya volume ya televiziyo yawe kugira ngo tubashe kumvikana neza papa naziko mukura ku murongo bivanye n'ukata tutariko turamuva neza salut nitwa Erwa Mukamenge batazira kakitu so Paci respect brother akapera gato kuri inzoga izi nzoga tunywa ziratumara amazi zigasarisha izi nzoga tunywa urazinwa hamabuke ukaziregreta ati jewe nzanywa ariko ntabwo ndi imboregwa yamaranye inzoga zankoreye n'ubugesera nari ntejeje akazi nti reka nsome rimwe irya mbere irya kabiri irya gatatu irya kane tireka ntahe ndogo ndagenda ntambuka buhoro gira nshiki muhira ncangwa mu kanivo nti aka kanya nashitse bazi umuririmbyi yitwa Kingorongoro twari kumenga aca gutanga ko nk'akarorero ariko avuga ibintu vya rap y'ikirundi ati mwumvirize Paci ukuntu aririmba avuga ikirundi nyene kujya kimeze nta gicurika nta gicurura reka maye nakira umuntu ku murongo explosive allo umwanya uriko uratugora cane bite sawa ninde utwakuyuherereye he jewe ndi mu ntara ya Muramvya muri komine Kiganda witwa gute none ga papa wanje witwa gute basha nariko nifuza ko uwo muririmbyi yafunze iyo ndirimbo yo kwikomerera yego urakoze cyane umwipfurije ikintu ciza ndayisomye kuri profile yaho ya makantuze ya muri ko muragira ariko sinumva ko muri ko
ndababona abantu batatu ko ariko barananyishura. Turakwishura nuko nyene turiko turakwishura. Ego gira umunsi mwiza papa. Komera mutama wanyu. Ego irambire kwanka kwandureko. Sali ndiko ndagerageza kunyarutsa kwera amasaha aratujanye. Ndi Lamula Igitega nashaka nsabe Paci angirira akapera y'indirimbo bazorira nukuri umwanya ni muto mutwihanganire tuzomugarukana. Ndazi ko muri benshi muri ko muratwakura ni benshi muri ko muratwandikira Paci nukuri nibaza yuko umunsi umwe tuzofata nk'amasaha 2 twiyaguye kuko abantu biraboneka ko baba banyoteye kumva twogira kabisa none tukaza mbere n'abandi bahari atuka ni masubira guhura nka Etoile du Centre mukaba mukwiye muzoce muza karibu cyane kugira dushobore kuyaga n'abakunzi bacu mwakoze cyane kutwitaba mwakoze cyane kumanya tumaranye bana kibaba merci beaucoup urakoze cyane the sky is the limit urakoze cyane TV Buja TV murakoze kuguma mushira imbere cyane umuziki wacu wo mu Burundi no mu biganiro bindi mpora numviriza kenshi ndubu umuziki w'ikirundi ngaha nukuri mubandanya ahubwo muduze mushikane nko ku bice 80 kwijana ari umuziki w'u Burundi cyane ko muzo muri ko murafasha babandi bashaka hitsonge zawo ko ziboneka ego nukuri mani baheze nice sky wakoze cyane kumanya tumaranye ne wakoze Baba ni Paci yakoze cyane kutwita abakuru no munsi yaduteye iteka ridasanzwe nabakunzi ba explosive bagerageje kutwakura cyane batubwira baduterera ibyumviro bigiye bitandukanye amashugwe yanyu mwubahwe cyane dusubire ku munsi wa mbere amasani yanzi nyene do 18h à 20h muri kumwe natwe mu kiganiro cacu c'abanyempano bagiye batandukanye aho ndavuga kuri babaririmbyi babakinyi b'amareresi babandi batuma turonka amasanamu ameze neza bamwe batwambika neza ku mwanya nibiri ku mwanya hamwe na explosive mugire pasika nziza kuba yemera cyane ndabwira ngo ntimutsinye no kudutumira ego nitwa Baba the son of the living God Mr. Ino nshuti namwe bagenzi mwadukurikiranye kuva mu ntango za kino kiganiro mwakoze cyane imana ivange mu vyanyu hanyuma ibahe kugira ibihe vyiza aho muherereye ndabasabira ku mukama yuko amahoro yota mu miryango no mu mitima yanyu ariko kandi agafaranga gatari mu mifuko no mu makonti yanyu kugira ibintu bibandanye